Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana abane nawe. No munsi ndashaka tuganire kuri ya misi 40 kuva aho Yesu azukiye mu bapfuye kuwa mbere w'imisi gushika imisi 40 ibikorwa yakoze. Ariko tuvugana bike, ni vyinshi yakoze. Yesu ashimwe. Iki cibero nagiteguye mu Congereza, nashaka ko abantu basoma bashobora gusoma mu Congereza, abumva Icongereza, abakoresha Icongereza, ariko n'ururimi rwacu abumviriza bashobore kumviriza. Bwana Yesu asifiwe. Ubwa mbere turaca kuvugana ku bantu Yesu yiyeretse muri ya misi 40. Bwa kabiri turavugana ku nyigisho yatanze Yesu bwiwe jeni ubwami bw'Imana aho yari yamaze kuzuka. Bwa gatatu turavugana ingene yateguye Petero umurongozi bw'ishengero ry'ico gihe. Ugira kane igikorwa gikomeye yahaye abigisha bacu kuja kuvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma bwa gatanu ubwo bwa nyuma ni isezerano ryo kuronka ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Dutangure ku cambere abo yiyeretse Yesu Kristo. Yesu Kristo ubwa mbere ku kiyaga c'Itibere aho ni muri ya misi 40 yatanguye yiyereka Simoni Petero na Toma, abo bari kumwe na Nataniyeli hamwe na bene Zebedayo hamwe n'abandi bigishwa babiri, bose ubaharuye barindwi. Abo yarabiyeretse, kandi murazi Toma ko ari umwe atizera, byasabwa ko Yesu amwiyereka. Hama ubugira kabiri naho yari yiyeretse kandi abantu barenga 500 bamwizera. Ivyo navyo turabisoma cane cane mu Korinto, ngaho nko nagenda vyerekana mu Korinto icete ca mbere 15:6. Hama Yesu aca yereka Yakobo hamwe n'intumwa zose. Ariko mu bambere na mbere yatanguye kwiyereka turabona ngaha Maria Magadalena n'abandi bapfasoni, abo yarabiyeretse maze batangura kumubona. Mbere Maria Magadalena bati genda ubwira abigishwa, genda Maria Magadalena, genda ubwira abigishwa, yari yamaze kuzuka. Hanyuma mu nzira ija Yemausi yari yeretse kandi n'abigishwa babiri, abo ntibigeze bamenya ariko bagiye kubitahura mu nyoko bari kumwe na Kristo. Hanyuma aca yereka Petero. Hanyuma Toma uyu yateza kumwiyereka neza na neza kuko yari mu bantu batizera batemera, ati nzovyemera ndabibonye. Yesu nashimwe, ariko shimana ko yatevye akavyemera. Hanyuma turabona inyigisho Yesu yatanze muri ya misi 40. Yarabyivye ubwami bw'Imana, inyigisho zikomeye cyane. Yesu yamaze imisi 40 yigisha abigishwa bimwe vy'ubwami bw'Imana, yari kubategura kuja kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi ivyo barabikoze. Hanyuma yaraberetse inkovu z'imisumari asangira nabo kugira bemeze ko yazutse. Aho turabibona muri Luka 24:43-43. Yesu nashimwe. Yesu kandi yagiye agaragaza ko yatsinze urupfu na kuzimu. Byose yagiye abibemeza kugira ngo babibone neza na neza ko yazutse atagukekeranya. Hanyuma hanaho turabona ingene yagiraniye ikiganiro na Petero ku kiyaga c'Itiberiya. Yamubaje inshuro 3 ngo Simoni Petero, mbega urankunda? Simoni Petero turazi ko nkunogera. Yamubaje kandi inshuro 3 kugira ngo amwibuze ko ari kumwibuza za nshuro 3 yamwihakana. Maze Yesu Kristo yari kwamutegura kuragira intama, kuko yashamubwiye ati ahura intama zanje, ragira intama zanje. Yari ko aramutegura inshuro zitari nke. Mu yindi mvugo kwari kuba nk'umukuru no kurongora ishengero ryo ku ntumwa. Bwana Yesu asifiwe. Aha naho turabona igikorwa nyamukuru y'abigisha. Babwiye ngo genda ubwa mbere muhindura amahanga kuba abigishwa banje, mubigishe kubaha ivyo nabashinze. Bwa gatatu ababwira ngo mubabatirize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Bwa kane ababwira ati nahawe ububasha mu ijuru no mw'isi. Yesu nashimwe. Kwari kubemeza ababwira ati genda ndabarungitse muvuge ivy'ubwami bw'Imana. Ariko rero bikiraho yababwira ati mubanze mugende murindirire Yerusalemu kugira ngo nzorungike ubushobozi bwa Mpwemu Yera.
mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe guhera i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Aho Yesu yariko arabatuma ati nimugende muvuge ubutumwa bwiwe ati mugabo muzogenda mubanze murindire ubushobozi, kuko biradusaba ubushobozi kugira ngo ntitunanirwe. Yesu nashimwe. Hanyuma yarabwiye ko bazoba ivyabona vyo kumushingira intahe i Yerusalemu, Yudaya, Samariya gushika ku mpera y'isi. Mbega mwene data uramwiteze Yesu Kristo, kuko uko yaduze nuko azogaruka. Mbega urumva ko azokujana? Mbega wowe uri umukunzi wa Yesu? Amen. Murakoze, Imana ishishikare kubana namwe. Yesu abagirire neza. Amen.